tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe mwami mana tuzahora tugushima tuzahora tugushima dusabe mu Vietnam asenge mukozi w'Imana kugira atangure kuvuga Imana neza bagiye. Amen. Ora Yesu Kristo arakibere. Twakuabudu Bwana. Chegoro Imana, haleluya. Haleluya kandi. Amina. Tugomba tuje muri Yohana ku kigabane cya 14 ku murongo wa mbere avuga ko Yesu agiye kudutegurira hacu. Amina. Nimubone yaratevye ariko aratwubakira amagorofa meza tuzoja kwibera muri. Haleluya kandi. Amen. Harageze umwanya w'amashikanwa. Tanga icyo ufise twagiye turadushikana Imana. Umanaga abashikanwa abandi bagiye gutora amafaranga. Aba pasiteri b'ibinyoma. Ubu nta mashikanwa mu kwiga muraro mu mutamatanga mu mutamagurwa. Umaranga ibigira 10. Mariki. Urumva impuzu jeje nzobamenya. Amahera ngaya. Ikintu cyose nimutore ntiharagera. Rero impuzu kanzu ibintu byose birato nzobagurira amagari muzoza kumparkinga nyine. Haleluya. Haleluya. Ibintu byose bizogenda neza. Murekene bajya pastor b'injyajya babwira ngo tanga ibigira 10 amashikanwa. Nzobamenya. Haleluya. Haleluya. Nukuri ku Imana yatane ko ndabahenda sikwiyemera Imana yarampezagiye. Imana iranyiyereka tukayaga kumeka ba Eliya kumeka ba Mose Imana muri mugakiza k'Imana mukazonkurikira tukagenda mu bikorwa by'Imana muzabona Imana live. Ibihesi ibi amahanzo abahingi ibihera nibyishone ngaya rero Imana yo mwijuru iri kuri mwebwe niba mutabizi. Abapastori mureke kuma mubati inyuma barabahenda amashikanwa marenga ibigira 10 ivyo bigira 10 katabigira ijana bababwira.
haleluya ni kuvuga ko ikintu cyose gifise intanduro yaco kuko jewe ndavugana n'Imana live haleluya niba mukeneye kubona Imana live ni munkurikire agakiza kose muzokaronka haleluya amahera ikintu kirenze iwanje muzosohoka cyane bahemba mukoreko korako na wewe ni kuvuga amahera nanzobaha uko muzokoma musohoka umwenda mu muzogira amagufa yo amagufa muzogira umutima wo kugaruka nejo to 10,000 ibyo 10,000 mugende mu bigabure ibitike gushika iwanyu aho muzogira amagufa yo muzogira umutima wo kugaruka haleluya haleluya Imana sizobahana amen